nukuri kw'Imana muraba aha hantu nkaha murabe vrema mundabire kabisa aha hantu twege tugiye kuryama ngo igihugu kiturungitse kurondera ubuzima muraba aha hantu kabisa urumva na hantu nyene bakorera mu gikoni raba twaje turi abantu 10 dushikiyana mu gikoni hameze nk'uko batanu bararyamye abandi barahagaze raba raba nukuri mundabira kakamara maza aha kagaragara mundabire tugire kurara ubuza tugire no kuza turaryama hasi tugire no kutoza turaronka akazi tugire no guhendwa nuko twarungikiwe mu boss kumbe twaguzwe batugurishije ku ma office tutazi. Imvo yateye ukugutabaza kw'aba barundikazi baheruka kurungikwa mu gihugu ca Arabia Saudite yose ukaza kuyumviriza mwidonido yano makuru ni mu gihe umushikiranganje Albert Shingiro we aherutse gutangaza ko mu myaka 3 muri Arabia Saudite azoba hariyo abakozi b'abarundi bangana n'ibihumbi 100. Reka tubanze kandi tubabwire ko abo bose barungitswe urungitse bano bakobwa b'abarundikazi umwe wese ngo bamwunguka ko hagati y'amayero 1000 ndetse n'amayero 2000 no kuvuga hafi imiliyoni 7 z'amafaranga y'amarundi. Ni byinshi tugiye kugaruka ko mwidonido yano makuru kungene bano barundikazi barungitswe muri ico gihugu ca Arabia Saudite bafashwe nabi ndetse n'igituma badahabwa ubuzi nkuko bava mu gihugu babi isezeranijwe. Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muri ko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu mwanya tugiye kubageza kamakuru ibiriko biravugwa muri kano kanya n'amakuru tuza kugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye aho n'ubundi tugiye kugaruka kuri babarundikazi baheruka kujanwa mu gukora mu bihugu vy'abarabu kuba bariko batabaza ko bari mu buzima bw'akaga. Bamwe mu barundikazi barwiriyemwo ahanini abigeme baheruka kurungikwa mu bihugu vy'abarabu gukorayo ubuzi bwo mu nzu baratabaza amashirahamwe iyo mu Burundi yabarungitse ndetse na leta y'u Burundi kugira ibishoboka vyose abakure mu buzima bubi bashikiyemwo. Aha baravuga ko basanze barahenzwe ko atabuzi bashizwemwo gukora. Mwireresi iriko iraca ku mbuga ngurukana bumenyi ari nayo twatanguranye ano makuru yatanzwe nabo barundikazi bari muri ivyo bihugu vy'abarabu irerekana baryamanye ko abandi bahagaze barindiriye ko bagenzi babo bavyuka bakababisa nabo bakaryama. Ikindi ngo kuronka ico ufungura biriko bibabana ingorane zikomeye cane. Umwe mw'abo barundikazi yavugiye mwirareresi twatanguranye ano makuru ati no kuri kwimana ni murabe ahantu turyamye ahantu nkaha ahantu tugiye kuryama ngo igihugu kiturungitse ngo kurondera ubuzima. Urumva na ahantu bakorera mu gikoni twaje turi abantu 10 dushikiye mu gikoni ahantu hameze nk'uko batanu nibo baryamye abandi barahagaze tugire no kurara ubusa tugire no kurara nabi tugire no kubura akazi. Ivyo bishitse mu gihe hari amakuru ariko atanga avuga ko igituma abarundikazi bariko bashika mw'ivyo bihugu vy'abarabu munyuma bakabura ubuzi ngo vyo babiriko biterwa nuko bimwe mw'ivyo bihugu nka Arabia Saudite vyahisemwo kurondera ahandi abo bigeme n'abapfasoni kubera ngo Uburundi ngo ubuzimba cane kw'abo barundikazi. Ngo ni mu gihe ayo mashirahamwe yarungika babarundikazi mu bihugu vy'abarabu yoba aca amafaranga menshi abarabu. Ni mu gihe kandi ngo ibihugu nka Ethiopia, Kenya ndetse n'igihugu ca Uganda ngo abarabu bo baronka aba bakozi ku giciro kitavuna. Iyindi mvo ngo yoba ari ukubera ko abarundikazi bajanwa mw'ivyo bihugu bigaragara ko bagendayo bafise ubumenyi buke na cane mu ndimi z'icongereza n'icarabu ngo bituma abakoresha babo batabanezerwa cane. Akaba ari naco gituma aba barundikazi barungitswe mw'ivyo bihugu bariko batabaza leta y'u Burundi ndetse batabariza n'undi wese yoba afise ijwi rishika kure ngo abatabarize
batabarize kubera ubuzima bashitsemo nabo bari bazi ko bagiye kuronderayo akazi bakaronka amahera bagatunga n'imiryango yabo. Ni mu gihe kandi twababwiye ko buri murundi kazi yarungitswe mu ivyo bihugu yoba yungukwa ko amafaranga angana n'igihumbi c'amayero, hagati y'igihumbi c'amayero ndetse n'ibihumbi 2 vy'amayero. Ni mu gihe ku rukino rurangiza Nkurunziza Cup rwatangujwe na defile ndende ya gisirikare yakozwe na kampanyi 22 z'abigeme be na kompanyi 12 z'abasore. Ivyo bikaba vyarabereye ku kibuga Nkurunziza Peace Park Complex Stadium ca Reveriyano Ndikuriyo i Makamba. Ababonye bano bigeme batambuka nk'abasirikare ariko bakaba bambaye imyambaro y'abayisilamu bibajije ivyo ari vyo birabasiga. Bano bigeme rero ngo bategurwa nabo kurungikwa gukora ibikorwa vyo mu mazu travail domestique mu bihugu vy'Abarabu cane cane Arabia Saudite na Oman. Ubu kandi hakaba havugwa n'igihugu ca Qatar. Naho ngo bari bambaye gutyo harimwo abakristo benshi batari bake cyane, aho bamenyerezwa kwambara nk'abigeme mu bihugu bazorungikwamwo. Ni mu gihe nk'ayandi mashirahamwe yose arungika abigeme mu bihugu vy'Abarabu abigisha icarabu kumenya gukoresha neza ibikoresho vyo mu mazu be n'inyifato zemewe muri ivyo bihugu. Ishirahamwe Eagle Agency for Youth Employment rya Reveriyano Ndikuriyo ryo ngo biraboneka ko ryongerako amakarashishi ya gisirikare n'ibindi bintu bitazwi. Ibi bikorwa vyose bikorerwa muri ishirahamwe rya Reveriyano Ndikuriyo ni ibikorwa birongowe na Jean Baptiste Nziga Masabo batazira Gihahe, yahoze avugwa cyane mu mabi menshi mu ntara ya Kirundo ku butegetsi bwa Perezida Nkurunziza, aho yarafise ngo n'akarwi k'imbonera kure kica kagakiza mu Kirundo. Nkuko nabibabwiye, umwigeme wese arungitswe gukora mu bihugu vy'Abarabu yinjiriza abamugurisha hagati y'igihumbi n'ibihumbi 2 vy'amahera y'abanyaburaya. No kuvuga ko ngo kwa Reveriyano Ndikuriyo mwishyiramwe rwe ashobora kuzokwinjiza miliyoni hafi 7 z'amarundi akuye kuri umwe wese muri abo ubigeme. Bamwe bakavuga ati ese ni kuki Reveriyano Ndikuriyo abategura nk'abasirikari? Ese baba bagiye kurwana mu Barabu barungitswe mu bikorwa vy'iperereza rya Ndikuriyo? Ibi navyo ngo ni ibintu bikwiye gutomorwa. Bamwe bakavuga ko igituma Reveriyano abahereza imyimenyerezo ya gisirikare ngo hari bamwe avanamwo akabagira abakozi b'iperereza ryiwe, ngo dore ko nawe asigaye afise inderetsi hirya no hino mu gihugu zimuronderera amakuru zikayamushikiriza nawe akazihereza amahera. Ngayo rero amagorwa abana b'u Burundi abarundikazi barungitswe mu bihugu vy'Abarabu bazi ko bagiye kuronderayo ubuzi bariko bahurirayo navyo nkuko mwabonye mwireresi twatanguranye ano makuru. Ibintu ntivyoroshe ku buzima bwabo habe na gatoyi. Nako kandi muri ano makuru tubabwira ko tuyabandaniza kwibura ry'igitoro ngaha mu gihugu c'u Burundi. Faustin Ndikumana ati muri Parsem batangazwa no kubona ibihugu vyo mu karere bifise igitoro ariko mu Burundi ntikiboneke. Ishirahamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo kugira bashike ku iterambere rirama Parsem ribona ko hakwiye inama yihutirwa ku kibazo c'igitoro hagati y'ubushikiranganje mu vyo bijejwe harimwo amasoko ntanganguvu n'abahinga berwa ikibazo c'igitoro n'abajejwe intwaro kugira hatorwe inyishu kw'ico kibazo. Faustin Ndikumana arongoye Parsem agatangazwa no kubona ibihugu vyo mu karere k'ibiyaga binini nka Tanzania na Republika Iharanira Rusange ya Kongo bifise ico gitoro ariko mu Burundi atakihari. Ivyo navyo bikaba bimaze imyaka 2 bigoma vyibonekeza. Uyu arongoye ishirahamwe Parsem Faustin Ndikumana akavuga ko ico kibazo kirengeye leta yonyene, ko rero hakwiye kujamwo n'abahinga bagaterera ivyiyumviro vyabo kugira ngo ico kibazo kibashe gutorerwa inyishu. Ni mu gihe hamaze iminsi hibonekeza imirongo miremire ku masitasiyo ya essence
yoba mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu zindi ntara z'igihugu, aho benshi baba batondeye igitoro ariko bakabura. Hari n'abararayo ijoro ryose bakabura, bakibaza ico leta iriko irakora bikabayobera. Mu yandi makuru kandi reka tubabwire ko Uvira muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo hoba harishwe abantu babiri, akaba ari abagabo babiri bo mu bwoko bw'abanyamurenge bishwe n'abagabo bitwaje ibigwanisha bivugwa ko ari abamayimayi ku muhingamo wo ku munsi umwe muri iyi ndwi turimwo. Vyabereye mu gace ka Kirungu muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'ubumanuko mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Uko ari babiri bari bavuye i Uvira baja Iminembwe, baciye mw'ibarabara rya Uvira Kirungu Bijombo Ruyenzi Kavuganye yaba mu kigwati ca Bizimana, mu gihe Rigani Rumaraninda yaba Inyabigugu. Bishwe rero n'abantu bitwaje ibigwanisho bivugwa ko ari abamayimayi Makanaki. Abo bantu babiri bishwe bariko bagenda n'amaguru. Abatanze amakuru bavuga ko ababishe bari bambaye impuzu z'igisirikare ca Kongo, bikavugwa na musore asanzwe akorera kuri iryo barabara rya Uvira Kirungu Bijombo. Kuri iryo barabara nyene harishwe abanyamurenge batanu bagizwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bo mu migwi yitwaje ibigwanisho yaho, nk'uko bitangazwa n'urongoye ishirahamwe ryaho. Ati birababaje cane kandi ndabifata ko hari ubwicanyi bwateguwe, kuko abafurero, abavura, abashi bari kumwe nabo ku rugendo ntawabakozeko. Bikavugwa na musore akunda guca muri iryo barabara rya Uvira Kirungu Bijombo. Ikindi nuko abo bantu bicirwa kuri ya bariyeri y'igisoda, ngo kenshi bicwa bamaze gutanga amahera kuri bariyeri, ntibabaherekeze ngo babakingire nk'uko bivugwa n'abatashimye kumenyekana. Aba babiri biciwe nabo nyene kure y'ibariyeri y'igisoda. Ngigiye haba ico gitero hakicwa abantu babiri, kuwa Mungu uheze hari abandi bagabo babiri b'abapolisi bakomeretse bari mu bwoko bw'abanyamurenge nabo nyene. Umuvugizi wa FARDC muri Kivu ya ruguru nawe ntiyashoboye kugaragaza icateye ubwo bwicanyi ndetse no kugira ico atangaje kugira ngo yishure kuri ivyo bibazo benshi bariko bamubaza. Ni mu gihe kuva mu mwaka w'2017 n'umwaka w'2022 hishwe abantu batari munsi y'500 b'abanyamurenge, nk'uko bivugwa n'abaharanira agateka kabo muri ubwo bwoko barwiriye, bamwe bavuga ko barwiriyemwo n'aborozi. Vyo ndasubscribe canke sabone kuri hoteli wacu ndako kugira ngo tuje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza ano makuru bagenzi aho babaherereye hose kugira ngo nabo batoje bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Mpuza TV Imana ibahezagire.